gatutwe nawe. Thank you. I love you. Thank you. Nta muntu numwe avanga hari muzima ndabibabwiye. Basi tuvugane basi. Shiri basi yawe. Mama ni basi nawe. Mada tais-toi. Shiri. Mada niki nangeze nkora mu buzima bw'iwawe. Basi makanya tuhage. Basi batika banza tahe ndakwigiza. Nta muntu numwe asuka ngari muzima. Shiri basi kuma wica jewe. Ndakurahi nta muntu numwe asuka ngari muzima. Basi urumva jewe kugira ngo ibintu byose bishika. Ubuze wa pere nafashe message umukobwa yakwandikiye. Mombe, uricaye ngaho kandi ubona amasaha agiye kutantegura impuzu nambara. Habaye iki? Hana kibazo cyameze neza. Hari kibazo? Hana kibazo cyameze neza. Meze neza habaye ikibazo nyabaki ko mbona umenga uricurikiye cyane. Ngize ukuri habaye iki ntura kamasaha agiye ntegurira basi impuzu.
wabuze impuzu wambara. Sinabonye ahandi wazimanitse katazi hari. None Marayika nihoza akazi twutegurana amaboko afise. Marayika? Sha, ndabona ivyo bintu ari birebire. Nyene basigenda uzitegurire wewe. None vyo kwanga. Reka nze kuganira nawe mvuye ku kazi. Bimenya sha. Mwaramutse muvyeyi. Mahoro, yego. Twa twifuza ko mwo dusabira umubonano kwa Mutama manager muzo mukoze. Yari. Umwanya wose mu duteriteka. Twoshima. Okay, ndaza kumubaza umwanya azoba ari dispo. Hama ndabibamenyesha. Nta kibazo. Murakoze cyane kandi muhezanye. Sawa nawe, umusubire mu kazi. Okay. Murakoze cyane kuba mwaduhaye umwanya. Ikintu nyamukuru nagomba kubasaba nta kindi bakubwira ngo mungwirize akazi nimba bikunda ko kokora no mwijoro tugakora nk'akazi kaba gakora abandi mwijoro natwe tukabona yo dukora tukaraba ko agashara ko kwiyongera kuko ndafise ikibazo cyo kurondera amahera cyane kuko ndafise ikindi kibazo kiri mu rugo ngomba gukemura. Ufise ibibazo ndashobora kugutahura gatoya. Icyo nokora ndabivugana n'umukobwa wanje, urabona ko ari we ayobora agence yanyu, hama turabe ko twoguha ukwezi kumwe, ariko uzobe wahejeje ibibazo vyawe. Ibibazo vyo muhira n'ivyo muhira, ibibazo vyo muhira nta kubicanga n'ibibazo vy'akazi. Akazi kwako nakogwe neza, n'ibibazo vyo muhira mu bigumize mu akazi keza. Sawa. Yego, turameze neza. Yego, ndase ku kazi. Bari ngari kandi ambwira. Sali, mwana, wewe ucutaha kugira ngo ejo mu gatondo uzozinduke ukore akazi ko mu gatondo. Naho Sharite. Yego. Wari warasavye ko bokongereza shifts. Yego. Ugakora no mwijoro. Yego. Boss yavuze ko akora. Wow, thank you. Nivyo vyari bingarukanye? Yego. Wewe curara ngaho urakora. Mwana nawe ejo uzinduke. Kuko urumva ko undi mukozi araye ku kazi. Nivyo vyari bingarukanye? Bye. Thank you. Hi, my love life. Hi, my ex. How are you? Yeah, I'm just that. Yeah. Ndakuzana ifunguro ry'ijoro. Ndagushimisha. Gusa ufise ikibazo. Ese bino bintu uriko urakora uzigarukira he? Naho bihuriye ko bizoba bizimira urugo. I know, but I don't care. Sizozabirinzanye kandi singaburi. Anyways, zabirinzanye zarivyo and then tukuraba kuri telefone nakwinjishiye amahera. Ushobora kwifashisha mw'ijoro. Merci.
and I love you. See you tomorrow. Hi my love. Hi, dear. Ni sawa? Ya, meze neza sheri. Nakubwiye no munsi sinza bahamagaye bambwiye ko bihindutse. Sintaha nzoca ntahejo kubera bampaye ka kazi nakubwira yuko niko ndasaba boss yanyemereye. Allo? Ndakwizeye sheri. Neza. Aho ndabizi babanye na marayika. None sawa. Oya sheri, ndaza kubigusobanurira byujya mu. Sibyo? Babanye na marayika ndabizi. Enjoy. Sheri, believe me basi. Narugise navuga na boutique. No problem. Be free. Navuga na boutique navuga na boutique namurunkiye saa 30 ibihumbi jana na ishuye rya deni 30,000 nayo ashaka arakuzana kugira ngo ucurabe kunfungura mu joro. Okay, wagize neza marayika kwiteho. Sawa, marayika? Baby, dekara nivyo. None niryohewe ko naro basi ndongewe shift. It's fine. Enjoy. Nahejo rero sheri, gerageza bana kwezage. Tugerageza ko ugiye kurarana n'umumarayika shange, tugerageza ndaranye nande. Gusa nibya. Sawa. Sawa, I love you. I love you more. Bite boti, umeze neza, hama je meze neza, hama nakorokiye 130 muri telefone, ndaba neza, uca ufata bya 100 ndagufitiye ubikuremo, uvyiriye, hama ibihumbi 30 navyo, uca ushira madame kugira ngo afungure. No munsi sintaha, kubera ku kazi banyongeye shift. Sawa rero, ubikore neza kabisa kandi wamushira hakiri kare kugira ngo arondere karona ko bugorofye. Iwa mawuje umugabo wawe hari akantu yari yandungikanye sinzi ko nukaguhereza. Uteka. Je nta kintu na kimwe ashaka kumva, ushaka kunzoga gusa. Kumenga uri ko nk'ubiyahura. Ariko ko biri kose burya reka kwicisha inzoga je ndahari Jenny. Sivyo Jenny. Umwana ndi mubi ku buryo umugabo wanje telefone akambwira ngo nataranye n'abakobwa. Umugabo wanje aranya. Nako arakwanka ariko je ndahari sivyo. Jenita. Yambwiye ngo natanu basubiye kurana na wa mugore we marayika. Nta kibazo ariko je ndahari. Ugiye gupfana ndekura nawe. Umva Jenny, reka kwicisha inzoga n'umwanya ndakubwira sivyo. Reka kwicisha inzoga je ndahari. Jenita, reka kwicisha inzoga uri umukobwa mwiza. Uteje umugabo wanje aranya. Jenita, shira umutima mu nda Jenita.
je ndahari ndafite bacha kukuhoza amarira yose yo buri kurarira sivyo kwanza ndikura Jenita umvaje Jenita ajwe botike kira kudawa jeo ndekura Jenita Bonjour. Ça va? Mwaramutse neza. Nana kimwe. Neza fresh, neza neza. I'm sorry. Okay, thank you. Yeah, neza neza. Sisi gute? Neza neza. Ese wazindutse? Yeah, eko. Ehera. Ndakwereka aho nari ngeze. Ndakwereka rero. Ndabona. Aha, izi projet zose urabona izi. Bonjour. Ça va? Ça va. Urabona izi projet zose gushika nizo nagarukiriyeko. Rero icyo bandanya izi hariho n'abandi bantu hari bwaze kuzuza mu bintu byabo. Manuke gushika bon ni projet yagarukiye ngaha. Mwana wamumvise sisi ababera akaroro keza wetu utaha aba nabo baca babandanya akazi. Okay. Akazi keza rero mabuja ngiye akazi keza rero murakoze. Sawa. Nishiri kumengura rusha. Bebe kubera ijya mbere biragora kumenyera. Okay. Biriya bintu byagenze gute muri iri joro? Oya she, ahubwo ejo narose abashitsi amashira bakira barabunze. Amugabo umuti inzoga. Bibije na nzoga na nyowe. Okay. Je rero ndarushe ngo maze ngende kuruhuka guhanza gatoya. Hama ngiye tuza kuvugana mu nyuma negurira agatoki gashusha. Ivyo ni ngombwa igisabo cawe ni itegeko kuri jewe. Mugare kanda gukora ibirato nawe ugenda kugira mutwaye ibirato. Abaye. Njye ko biragaragara kurusha. Koko genda uruhuka urananiwe. Ariko basi ntimushobora kunyegeza n'ibimenyetso. Maka muke mwisigana parfait kugira munyemeze. Okay, genda ujyana biragaragara. Okay, marayika kwitayeho. Gusa yisigana parfait mota. Genda uruhuka n'ibyo ko kurarusha. Muri rugo hariho umudayimoni. Maze iminsi kukorera. Marayika washatse ati baje habona. Yakwiye gusengera. Basi genda none, genda uruhuka urarusha.
ucanyandikira ucantelefona ucumbwira ati nutaha aturaye ku kazi we nanje narose iyo message bica bingora kwizera nibwo ntaca mfata nca ndatuma inzoga bya bidaje babona wa musi mu gatondo nca ndatuma inzoga zishishe ndazinywa kubera ishavu kuko nari nzi kuraye mu bagore hama botike niwe yacaza umurungikanije amahera hama ce sanga namaze kunywa inzoga naborewe bica bihananira gukontorora ubwenge hama ce sanga twaryamanye shira nukuri mbabariye numvaga mbabaye kandi ndagushavuriye shira burya ndasiyo nashaka ko tuganira ndahari ndabona nyabaki bishasha ya bishasha be urabitse ko Jeno batsa kandi maranye n'umugabo wanje imyaka 3 kandi uranabizi neza ko niwe mugabo tumaze imisi ko turabonana rero kubw'ivyo nagiye kwa muganga maze imisi numva ntameze neza basanga ndibungenza kandi ndabizi neza nakwijana ko umugabo wanje atavyara uzira ngo ubwindane yawe bisanzwe ariko bisanzwe n'ibisanzwe gute sinakubwiye ko ndagukunda ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga yuko ari ukwegura aba solution twokora yashiri naho umugabo wanje ushika tukamuca inyuma gusa je ntago shaka gusambura urugo rwanje ubwo rero watoye ko uhotogwe he solution kuvuga teza kurabe iyindi nyigo dushobora gufata itambangamiye jewe cenge bangamira umugabo wanje kuko sicakamenya ko namuciye inyuma amplisi nawe jewe rero ko bwanje kubera ko nanje uritegura ngo ube wantwara tubane ko nanje bazikunda gukunda gusa ndumva umengo twayikuramo niyo solution iri special watoye abashira urazi impamvu je ntago navyara umwana kandi umugabo wanje nzi ko atavyara kandi nawe ubwawe ntago uritegura ngo uvuge ngo wocu ntwara ngo tugende kubana rero reka basi turakunda ninda twayikuramo hanyuma ubuzima bubandanye kandi umugabo wanje ntazodukeke azi ikintu cye nibuka ndafise umugenzi wanje abijejwe ivyo bintu ndabwira ko tumutelefone dukoresha umwanya oho ubundi niwe wanje ahubwo ca umutelefona hanyuma bikunze aca bingira uno munsi yego cyane Bonjour, karibu muri Nice Lights. Murakoze nagomba mundabire tike ya Dubai Dividend City Digital Funds hano yakorezingo Sawa. Dividend City à le compte. Le City doit iri kuri $580. Hama le 28 izoba iri kuri $500. Hama et le 30 izoba iri kuri $400. Et il y a le 30. Ok. Nitwa bande? Ok. Oh. Il y a le 30. Ego. Dushika kuri aeroport ryari kugira ngo tumenye amasaha yo gucekinga n'indege izohaguruka. Izohaguruka 15h. Bisabwa rero yuko kugira ngo ube washitse kare ntibikugore ushika nka 12h. Sawa? Karibu kandi murakoze cyane. Karibu. Karibu.
Neza kabisa. She. Oui. Wamuyo. Yeah, no. Yeah, karibu kandi muganga. Merci. Yeah. Okay, muganga je ndasekibaza. Urumva je ndubatse. Muganga hagata tunatwaye. Mbani muganga ifunze. Urumva nayikoze kayitiyonda. Yo kwanga. Nje nakimwe gufasha. Okay. Yabimbwiye. Yeah. Expert mu specialist wiwe. Nibaza yuko Chiko niko kazi kanje bisanzwe ndayimenyereye. Ahubwo tugire dukoresha umwanya kubera ko yahave haza n'umuntu asange tutarahetse. yana shangaka. Shiri mu expert arabishoboye cyane. Okay. Yeah. Ukanda. Wowe nyereka hano tubishobora kubikorera. Cyumve.